Ndinitekana umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambuye mu wanyu wa Isange TV imbonesha kuri muri deni gushikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe ko ndaguhaye kazaro makuru n'ibiganiro tugira tugushikize mwiyisaha na makuru ari buze kuba agaruka ku ngingo nkuru zitandukanye na makuru mu Kirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri muri deni bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe ko reka rero ndaguhe kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize mwiyisaha na makuru menshi cyane atandukanye na makuru abari ko aravugwa mu bisata bitandukanye. Twaherukaga tubabarira ko harimo kunyinyurana mu mugambwe CNDD FDD aho rero bamwe batifuza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yazongera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2025. Iyo nkuru twarayibabariye ntabwo ariyo turi buze kugaruka ko ahubwo turaza kurabira hamwe ukungene abanyagihugu b'u Burundi bariko baridogera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na cane bagishimikira ku ngingo zo kuba yama afata ingendo zimushikana mu mahanga. Bakibaza rero ngo niyihe nyungu bizanira igihugu cy'u Burundi. Turaza kubaha intahe z'umunyagihugu yadushikirije atubarira ko abanyagihugu kuri ubu ngubu bashavuye cyane. Muyandi makuru kandi nubundi mu bijanye n'umutekano inama y'ikibirira ko yariko irakoranira ngaha mu gihugu ca Angola y'abakuru b'ibihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini bariko barabira hamwe ukungene umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini wosahirizwa na cane mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni inama rero yari irongowe n'umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço ndetse yari yitabwe n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye byo ngaha ku mugabane wa Afrika na cane ivyo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi bivanye n'ingendo yama arakora n'ubundi navyo biravuga ko yoba atitavye iyi nama, gusa bikavuga ko aciye afatirwa ingingo zikomakomeye kuba yanze kwitabira iyo nama. Kuri ubu rero perezida ariwe wa Angola Joao Lourenço afashe ingingo zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biri mu bintu nanone bishavuje abarundi na cane bakavuga ko impamvu perezida atitabira inama ngo ziba ari ingendo akorera mu makungu ijya nino hatandukanye kandi atanyungu zizanira igihugu cy'u Burundi. Reka rero turabire hamwe ku ntahe zatanzwe na bamwe mu banyagihugu b'u Burundi. Umunyagihugu yatwiganiye ngaha kumunesha kure yacu ari nayo yanyu nyene ya Isange TV yatwiganiriye ishavu ngo abarundi bafise bivanye n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngariko arabakorera ngo bitandukanye n'ibyo yari yarabijeje ubwo yashikaga ku butegetsi mu mwaka w'2020. Ingendo uyu munyagihugu yateruye agira ati ingendo zo mu mahanga za buri mwanya za perezida Evariste Ndayishimiye ziri mu bintu ngo bisubiza igihugu inyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu baperezida ngo bakore ingendo nyinshi mu kwezi ngo kandi ingendo ataco zizanira igihugu nk'inyungu. Yagize ati murazi ko kenshi iyo afashe urugendo ntasigana n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kandi ngo haba hari abandi bantu benshi baherekeje abashikiranganje abanyamakuru amatike y'indege ngo usanga ari menshi cyane ku rugendo rumwe kuko Uburundi ngo bukoresha indege y'inkoteshanyo irerura umukuru w'igihugu. Bisigura ko indege bayifata yose kandi ibibanza byose ngo guhera ku vya VIP gushika ku bibanza bisanzwe aya mahera rero ngo ni menshi cyane. Uyu munyagihugu rero akomeza atwiganira iyi nkuru tubarira ko agira ati none kuva aho perezida Evariste Ndayishimiye yagendeye amahanga niki kimaze kuza nk'inyungu ku gihugu cacu cy'u Burundi. Agira ati amasezerano asinya iyo aja mu mahanga na yahe amaze kuja mu ngiro.
twarigeze ngo kubona aterura abantu barenga 100 abazana hano muri Amerika ngo ni abagwizatunga b'abarundi baje kuganira n'abagwizatunga ba Amerika ingene ngo bozana imitahe mu Burundi haje bangahe. Abandanya avuga ko rero ibi byose biri mu nzira ngo mu nzira abakuru b'ibihugu vya Afrika bakoresha mu kunyuruza amatungo y'igihugu ndetse no gusubiza inyuma ibihugu vyabo. Agira ati mu gihugu gikenye nk'Uburundi, igihugu gikenye hafi ivyankenerwa byose ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu, izo ngendo atakamaro zizana yari akwiye kuzihagarika ngo kuko gutembera ngo kutagira inyungu bavyita kuzerera. Ariko kandi kuri we ngo n'umuryango wiwe ngo birimwo inyungu nyinshi cane kuko leta imutekerera amahera menshi cane kandi ngo ntayakoreshe yose. Muhamba rero iyo aba yagiye kandi nabo barongera bakamutekerera ayandi mahera ayose aja ku mufuko wiwe ngo kuko nta munsi arigera amenyesha abarundi ko mu mahera bamutekereye hasigaye ayangana uku canke kuriya. Uyu munyagihugu abandanya avuga ati abakuru b'ibihugu bafise imigambi yo guteza imbere ibihugu vyabo bagabanya ingendo zo mu mahanga. Twarabibonye kuri ahangaha acatanga karorero ku wari arongoye igihugu ca Tanzania Pombe Magufuli. Agira ati twarabibonye kuri Magufuli aho yatwara imyaka 6 atagihugu ca Aburaya agiyemwo eka n'amanama menshi atanyungu azana akareka kuyitaba kandi atabihano yarimwo, ahubwo ari ukugira ngo ayo mafaranga abe yakoresha izo ngendo ayakoreshe imigambi y'igihugu. Muri iyo myaka 6 yatwaye ngo yaguze indege 11 z'igihugu, yubaka ibibuga vy'indege mu ntara zose zigize igihugu ca Tanzania kandi yubaka ibitaro bikuru mu ntara zose z'igihugu, yubaka kandi amabarabara meza igihugu cose. I Dar es Salaam ho ngo hubatswe flyover, amabarabara aca hejuru, yubaka kandi ngo ibarabara ripima kilometero 4.5 hejuru y'ikiyaga ca Victoria hariya Mwanza ngo kugira bahagarike ngo gukoresha iriya mapantos ajabura abantu n'ibintu ngo kuko bitwara igitoro cishi. Abandi yavuga ko Magufuli yubatse irindi barabara hejuru y'inyanja y'Abahinde hariya Ikigamboni muri Dar es Salaam ahajabukwa n'amato ngo haca amabarabara meza agezweho. Avuga ko rero Evariste Ndayishimiye we akija ku butegetsi mu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu wa mbere ngo babonanye yabaye Pombe Magufuli, bahuriye hariya Ikigoma. Muribuka kandi ko yanamwise ngo ko ari papa wiwe. Aho niho rero ngo aho niho uyu munyagihugu ngo yatanguriye guhebura ko ngo muzehe atakigenda. Yavuze ati dukurikije amajambo Neva yavuga n'ingene yashitse afata ingingo zimwe twagira ngo mu Burundi turonse Magufuli wa kabiri. Twari twizeye ko ashika afata ingingo zikomeye kubarya ibiturire, abimba ubutare, abivye amatungo ya leta, abahembwa amahera y'umurengera, abahemberwa ku mazina y'abantu batabaho, abakorera ku madiplome ya feki nk'uko Magufuli yashitse abikora akija ku ngoma. Agira ati muzi ko umuntu wa mbere Magufuli yashitse akorera ko gufata amatungo yiwe atajanye n'amategeko ari uwo bari bahejeje kubisikana ariwe Kikwete. Yashikiye gufata containers cyangwa kontineri ziwe zuzuye amenyo y'inzovu ndetse n'ubutare bwa Tanzania atahandi buri kwisi atari muri Tanzania zigiye mu Bushinwa. Ati umuhungu wa Kikwete Rizwan ashikira guhabwa
gasopo yo guhitamwo kuguma muri politike canke kudandaza. Ariko iwacu ho ngo mu butunzi abategetsi bafise yari yashitse atubwira ngo baca bamumenyekanisha haciye indwi zibiri gusa, yaciye abihindura ngo yasanze ngo bitokunda kuko ngo hari abafise ibintu byinshi cane ngo vyogorana no kwandika. Aho hose niho nagiye ngo mbonera ko uyu muntu afise faiblesse. Uku niko uyu munyagihugu abandanya adutera intahe kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya mukunda cyane ya Isange TV. Abandanya agira ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ingingo muri iyi ndwi mu yindi ndwi ikurikira akaba arayivuguruje. Hari ibintu neva ngo ataba akwiye no kuvuga ngo kuko biramusasuzuguza. Nk'ejo bundi ngo kwinanura akavuga ngo Sopebu ishirahamwe rijejwe kubika igitoro ngo ryamwatse igiturire ca miliyoni 4 nkaho ivyo by'ukuri wabibwira abantu baciye akenge. None abandanya baza ati none namba hageze aho umukuru w'igihugu yakwa igiturire abene gihugu ubo bageze hehe? Hoho yoba yakoze iki kuri abo bamwatse igiturire? Namba yarabaretse bifise iyihe nsiguro? Avuga ati urya muntu keshi amajambo yiwe si ayukuri nayo gusinziriza abarundi gusa. Ibintu byaramunaniye nagerageze kurondera amajambo yo kuronderera kwiyeza ku barundi akitubwira ko Macoco Bunyoni ngo ko ari we amubujije gushikana imigambi yiwe ku banyagihugu. Ubu Macoco ari igitega mu mpimba, none uwo Macoco ninde nawe agafatwa? Ngivyo ikibazo umunyagihugu asozera abaza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni intahe rero twari twiganiwe n'umunyagihugu wo ngaha mu Burundi atubarira ko ukungene abanyagihugu b'u Burundi bashavujwe n'intwaro ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi na cane rero bikaba biri muri bimwe bigaragaza ko kuzitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 bizogorana ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, nubwo abakurikiranira hafi ivyo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane abahinga mu vya politike bavuga ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atazokwitoza mu kibanza muri aya matora y'umwaka wa 2027 ngo bizoba nabi nko mu gihe nkuko vyagenda ku bwa perezida Pierre Nkurunziza.